Nasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu biganiro n'amakuru vya misi yose tuba turiko turabashikiriza gakombonesha kure yacu kandi yanyu ya Isi TV, mbonesha kure imwe rudende bashikiriza ya makuru muba mwaragiye munyegezwa, ayavugwa mu bimenyesha makuru, ibindi biba vyagiye biratangazwa n'abategetsi n'ayandi yose aba ariko aragarukwako. Hano makuru turaza kubabwira ibivugwa muri politike n'umutekano, ubutungane n'agateka ka zina muntu. Tuyatangurire kuri niciye ku masonga ho mu ntara ya Kirundo, abatoza kori 22 ba komine Busoni bari mu gasho k'iyo komine. Abo 22 bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu nk'uko biboneka ku rubuga rwa Twitter rw'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati. Kiri muri iyo ntara ya Kirundo nyene, Bernice Mukakabanda niwe aramutswa komine Bagambarangwe kuva kuri ubu w'Imana. Uwo yahoze ari umwigisha kw'ishure shingiro rya Karambo, akaba yemejwe n'inama mpanuzwa jambo y'iyo komine ku majwi 15 kuri 15. Asubiriye Jean Claude Kinyoni yakuwe muri ayo mabanga yagirizwa gusesagura amatungo ya komine n'inama mpanuzwa jambo yo ya komine mu kwezi kwa Nyakanga guheze. Bernice Mukakabanda akaba yiyemeje ko agiye kwitanga atiziganya kugira azibire ibihengeri vyari muri komine ku neza y'abanyagihugu bose. Akaba asaba abo bazokorana gusenyera ku mugozi umwe. Pacifique Munyeshaka n'umuhanuzi wa Buramatari yajejwe amategeko, akaba yahamagariye abanyabwambarangwe kubandanya ibikorwa batekanye kandi baze bayoboke indongozi shigikiza ibikorwa vy'iterambere. Nayo mu yandi makuru ariko aragarukwako cane, ni inkuru itari nziza, ni imiryango yabuze ababo. Imiryango ababo ntawuzi nimba barishwe canke nimba bakiri bazima. Ni inkuru y'umubabaro mu miryango itari mike, aho kuwa 12 z'ukwezi kw'icumi 2022 umwaka wari urumanye neza, hari imiryango ibaza ababo iyo bajanywe n'iperereza rya gisirikare be n'imbonerakure. Iyo miryango imaze umwaka wose irindiriye ko leta ya Perezida Ndayishimiye yogira ico ivuze. Yarahebuye, ninde azoheba akayitunganiriza kugira imenye ukuri ko ikwiye guhebura igatangura ikigandaro, canke ko yoguma yizeye kubona abayo. Ku mugoroba w'uwa 12 z'ukwezi kwa 10 2021, inyuma gato y'isaha imwe y'ijoro, Pasitori Joseph Sinzubwenge, umukuru w'ishengero rya Baptiste mu ntara ya Muyinga, yaratashe ku rugiwe mu Ruzo muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga. Ageze imbere y'urugo asangaho imbonerakure zibiri asanzwe azi, nazo zimera nk'izimuganiriza. Arahagarara barayaga. Ako kanya haca haza imodoka y'umukuru w'imbonerakure muri iyo komine, Pasitori Joseph Sinzubwenge yinjizwa muri iyo modoka, ica iravundera. Kuva ubwo nta gakuru ka Pasitori Joseph Sinzubwenge. Za mbonerakure zarafashwe gato zijanwa ahatazwi muri ntwarante 2022, zigarukanwa i Muyinga, zirapfungwa nk'iminsi 4, zica zirarekurwa ziritahira. Inyuma gato y'inyuruzwa rya Joseph Sinzubwenge, umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Muyinga Shabani Nimubona afadikanije n'umukuru wazo muri komine Giteranyi yagirishije inama mu Ruzo, babuza ko hari uwuzongera kuvuga ivya Pasitori
Joseph Sinzubwenge. Uwo mugoroba nyene umukozi wa Diocese Katolika ya Muyinga Eustache Miburo yaranyurujwe ku murwa mukuru w'intara ya Muyinga avuye gusangira n'umwe mu ndongozi za CNDD-FDD muri iyo ntara. Iryo sangira wari umutego. Amakuru ndondeza ifise yerekana ko Eustache Miburo nawe nyene yanyurujwe n'abantu bo kwa Shabani Nimubona. Mu gipolisi c'Imuyinga no muri pariki ya Muyinga ntaco Shabani atakoze kugira amatohoza ahagarare. Umwaka uraheze Eustache Miburo atazwi iyo yajanywe. Uwo mugoroba nyene umudandaza yitwa Jean Claude Niyomukunzi ava muri komine Burambi yarafashwe ariko arataha ageze ku mutumba wa Kirehe ni muri komine Rumonge. Jean Claude Niyonzima yafashwe n'umukuru w'umutumba n'imbonerakure zimupfungira mu ngoro ya CNDD-FDD mu kurindira ko abasoda bo mu iperereza rya gisirikare baza kumutora amasaha yitereye. Jean Claude Niyomukiza arigera asubira kuboneka. Uwo mugoroba nyene hafi isaha 6 z'ijoro mu Midodo ni muri komine Rumonge gisirikare muri komine Rumonge nyene abasoda bo mu iperereza rya gisirikare bagiye ku rugo rw'umutama Alexis Nimubona baramufata cyo kimwe n'abahungu biwe Eric Nduwamungu na Gabriel Nsabiyumva be n'umukozi wiwe Filimine Ntirandekura. Bavuye ku rugo rwa Alexis Nimubona abo basirikare bahitanye Jean Claude Niyomukunzi muri ya ngoro ya CNDD-FDD. Kuva ubwo nta gakuru kabo bantu bose. Ibitangaje muri bino bintu ni ingene aba bantu bose bari begereye CNDD-FDD. Pasitori Joseph Sinzubwenge yahoze atwara ababatiste mu Burundi bwose muri iyo myaka yarafashije rwose abarwanyi ba FDD bari mu kibira. N'ubu yari azwi ko yegereye cane uwo mugambwe ariko nticabujije ko anyuruzwa n'imbonerakure. Eustache Miburo we yari umunywanyi azwi wa CNDD-FDD. Alexis Nimubona n'umwe mu ndongozi z'agacimbiri ka Midodo kandi nawe yari yegereye CNDD-FDD naho yahoze ari umuprona kera. Ni kimwe mu bimenyetso ko abarundi bo mu mirwi yose babangamiwe. Ninde azomenyesha imiryango ababo iyo bashizwe? Ni inkuru ibabaje ndetse ntabwo imiryango yabo izi iyo ababo bajanywe. Barabanza bahindura imvugo. Iyo leta ya CNDD hari ibintu ivuga bitajanye na gatoya. Ngo leta mvyeyi. Tuzi ko Imana ari yo mvyeyi y'abantu bose. Nta leta mvyeyi ibaho, ntibibaho. Leta ikumira abandi igashiraho abayo bonyene. Ngo ni leta mvyeyi, leta ya mvyeyi yahehe? Barubura Kigongo. Ahubwo nibo batuma ibibi vyose biba mu Burundi. Babanze bahagarike kwica abo batavuga rumwe no kwangaza. Erega bajya bangaza harimo abasenga aho kumbiwe bababaye Imana ibona. Urashobora kuvuga ngo uri leta mvyeyi ukora ikibi, buri kuriyeza uhenda abantu. Abarundi barize si bigugu, si muri ya myaka y'imbere ya 62
haza abazungu gukoroniza Uburundi, umuntu akagenda afukamye yemera ivyo ategetswe vyose, bitaniye n'iyo leta isaba interano ku nguvu n'abatari mu migambwe yabo. Iryo nibara ntibibaho, kandi abantu baremera bakemera kuyatanga atani ico bafise mu mazu yabo yo kugaburira abana babo. Birababaje, wumva ivyo bijanye? Hariho uburyo bwiza bwo gutwara abantu, si ukubakumira, si ukubakorera ikibi, si ukubafunga canke kubiba. Uravye nk'umuntu yavuye hanze mu Busuwise akaza agashinga hopitale mu Burundi, bakabona ko ariko yinjiza amahera menshi, gaca bagomba kuyamunyaga. Kumwe bica abavunjayi ngo ni leta mvyeyi. Yego ni leta mvyeyi, leta yica. Umuvyeyi kw'isi ya bose ni Imana gusa, nta wundi. Nayo umuntu yita ngo ni imvyeyi, ufise abana bawe n'umugore wawe n'umuryango wawe ntutunze abarundi bose, kandi nta n'ivyo woshobora. Aho gutanga imigambi myiza y'abantu, gutera imbere, kubafasha, iyo leta nibasaba. Urashobora gusaba umuntu akenye ngo agufashe akugurire inka nawe atayifise, ukuzuza uruhongore ntihagire n'imwe utanga. Ama ngo ni abavyeyi bitungisha, bakenesha abandi. Ngo leta mvyeyi ibomagura amazu y'abakeba batemera imigambi yabo, ngo bubatse ku mabarabara. Mbe ayo mabarabara yoyo nta n'ikaburimbo arimwo, nta niyo yikwira, ko nta mahera bafise, bayaziga hanze, no hanze bakabazibira ko bazi ko ari abasuma. Uburundi bwotera imbere gute? Iyo mvura yanka kugwa ni ishavu ry'Imana. Harageze yuko musenga, mugaheba ibicumuro bibi mukora by'ubusuma, ubwicanyi, ubusambanyi burenze. Nivyo bihera mwiba mu bigega vya leta, bibasarisha n'ingingo mbi mufatira abarundi barushe. Aho umuntu wese agendana ubwoba, kaburi yaca kaburi yava n'iyaja, ko bukeye mwica abantu, kubata mu rukoko, abandi mu nzuzi. Imyaka n'imyaka bica. Ntibaruhuka gusesa amaraso, kurenganya abantu mu buzi, n'abahejeje bakabura iyo baja, bakaganya,
bati twigiye iki ngo leta mvyeyi ya je murantuwenze nuko babwiza ukuri ko n'aba bantu ngo n'abashikiranganje canke abashinga amateka bariko barunama imbere ya Neva yavuze ko ngo ivyo azokora nk'ivya sekuru yakoze nkuru nziza wumva yohindura iki uravye abo amaze kwica abantu barenga 1000 nkuru nziza niyo yari bwabashika nabo hama ngo n'umuvyeyi wa vya vyana vyiwe bikakamye bitakironka naho bica yamaze kugira ibifyinisho vyiwe mengo nta n'indero bigira ntibijanye twavukanye ubuntu twavutse ku bashinga ntayo tuzovuga ako karenganyo karica mutegezwa guhindura mugatunganiriza bose abo bakoma induru abo baganya abashinga amateka ba senere baronse amajwi akwiye ntihagire ubushikiranganji barimwo ntihagire ubuguverineri barimwo amakomine barimwo hama ngo ni leta mvyeyi yahe ukabona bafata nk'abantu baronse amajwi 2 ngo n'abashikiranganji ba mbere ngo ba vice president ukabona bagira ibiharuro biteye isoni ngo Gashatsi ngo n'uwa gatatu wahehe yatowe nande kwabo arabo iyo CNDD ikoresha bakemera kuyikorera mu mabi n'iminwa yabo yamaze guhengama mu mifa ibatamika turavyanse po leta idakorera neza abanyagihugu iyo si leta itegezwa kuhava hakaza iyindi yubahiriza umunyagihugu imutunganiriza ifise ikigongwe itica idasambura yubaka ushobora kubaka usambura ivyo ntibibaho ntawubuza abantu ngo gutembereza amapikipiki za tukutuku mu bisagara mugomba bazishire mu kirere hari amabara yo mu kirere murubaka kamwe abasenede ako n'akarenganyo kabi aho umuntu yovuga vyinshi bibi mukora mu buzi mu bwicanyi mu gukumira hama ngo ni leta mvyeyi bayikomera amashi kuko yica kuko yiba kuko yirigwiba abanyagihugu ngo batange intererano leta nifasha abanyagihugu si abanyagihugu bafasha leta yereka imigambi abanyagihugu ariko urari basaba mbona uja kubabwira ngo gomba kubaka ngo intara ngo ibiro vy'intara canke permanence zo mu makomine
cyangwa ikirimba c'umukuru w'igihugu igitega ngo kotiza bakotiza kabuki nta kigega leta ifise mwarasuruye murabivuga ayo bana ayo mwiba sayo mukoresha mu migambi ivyo tugiye kuvyamiriza kandi tubishire hejuru tunavyandike tuvyereke nabo bazungu batabona birirwa basuka kwa mahera mwiba nayo mabanke ngo ni za banke mondiale za FMI n'abandi murateye isoni gezaho haramba Burundi